wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Uyu munsi ngiye kuvuga ijambo rivuga ngo igitsibo cawe kigiye kugusanga mu kibanza c'umubabaro. Haleluya. Ikibanza cabaye ikibanza c'umubabaro nico kibanza Imana izokwambikiramo igitsibo cawe. Haleluya. Ahabaye igisata c'ubuzima bwawe kirimwo intambara niho hantu Imana igiye kukwambikira ubwiza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka duje muri Samuel wa mbere. Imbere yuko nsoma iki gice ndashaka kuduga gato muri iyi nkuru. Uno munsi numvise mpwemu yaranshize ku mutima kugira ngo tuyisangire kandi nizera yuko benshi muza kwakira igitangaza cyanyu. Uno munsi nashatse kuvuga mfatiye ku nkuru muzi y'umugabo yitwa Dawidi. Ni umuntu ubuzima bwiwe bufise intahe zikomeye, ariko numvise uno munsi nahisemo agace kamwe k'ubuzima bwiwe kugira ngo dutahure uno munsi icyo dushaka kwiga. Haleluya. Dawidi igihe Imana yarungika Samueli ikamurungika gusiga amavuta umuhungu canke uwo mu nzu kwa Isayi, Dawidi ntiyarazi uwo agiye gusiga uwo ariwe, ariko yarazi se, kuko Imana yari yatanze izina ry'umuvyeyi, ariko kandi ntiyari yaratanze izina ry'uwo yatoranije. Kandi muravyibuka yuko amaze kuhashika Samuel yagize ikibazo, kuko yagerageje gutora aravye kubiboneka hanze kandi arabiye ku bana bari mu nzu bahari. Abatahari ntibari bahari, ariko abari bahari nibo yarabiyeko, kandi bari bafise igihagararo, kandi nibo bari bakuru mu muryango, nibo yagomba gutoreramwo uwo agomba kugira umwami. Haleluya. Ariko kandi ikintu gitangaje ningene Dawidi yasuzuguwe kwa se, ningene Dawidi yasizwe inyuma kwa se, ningene Dawidi ataharuwe no mu gitigiri gushika naho samwibagira mu bana, kandi yatumiye abandi mu munsi mukuru udasanzwe, kandi azi ko afise umushitsi adasanzwe ashika mu nzu, ari kumwe amwibagira mu gitigiri cabo, kuko yamushize inyuma, kandi kumbura yari umwana w'umuhererezi, kumbura asuzuguritse. Ariko uno munsi muri kino gitondo ikintu nshaka kugutahuza kandi nshaka kumenya, ndashaka kumenya ngo naho abantu bogushira inyuma, nimba Imana ikuzi mu mugambi wayo izogugarukana gushira imbere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Naco bitwaye uko abantu batubona, uko abantu badufata, naco bitwaye amazina batwita, naco bitwaye n'ibikorwa batuzeza. Hari igihe uzezwa ibikorwa bikaba bisuzuguritse canke bikaba ari ivy'inyuma, ukumva kumbure birakubabaje, ariko kandi nganda kwibutse yuko muri kino gitondo ivyo bakujeje byose bitajwanye n'inimero yawe canke bitajaye n'ico Imana yaguhamagariye, Imana mu gihe gikwiye izobikuvanamwo, igushira ahagaragara, igushire mu vyo yaguhamagariye. Yesu ashimwe cyane. Ndakunda Imana kuko nituzi, ndakunda Imana ko niyo yaduhamagaye, ndakunda Imana ko nizi ico turimwo. Reka ndakubwire, igihe Samuel yabura uwahezagira Imana ikamwankira bose, akabaza Isaya ati nta wundi atahari, bakagenda kuzana Dawidi bamwirukansa, bamutegura bamuzana imbere. Imana arabwiye Samuel ngo raba umugabo nitoranirije, afise umutima nk'umutima wanje. Ndagomba kubabwira yuko Dawidi yari akiri umwana atarashikana n'imyaka 20, ariko Imana imwita ntiyamwise ngo raba umwana natoranije, ariko Imana ngo raba umugabo natoranije. Reka ndakubwire, Imana yaraguhamagaye, Imana yaragutoranije kuva utarashika no mu nda ya nyoko. Imana yaragutoranije, yari ikuzi, yaragutoranije ngo umuvugishwa ku mahanga, yaragutoranije ngo umugisha canke ubu igiti gikomeye mu gihugu, canke ubu isoko ry'umugisha. Imana uko yagutoranije, ico nkundira Imana nuko itatubona mu rugezo turimo, ariko tubonera mu rugezo yaduhamagariye. Ushobora kuba ukiri muto, ushobora kuba utazwi, ushobora kuba uri umwana, ariko ndaje kugira ikintu kimwe ngo iyi Imana ikuraba ntiguhamagara mu mazina canke ntiguhamagara mu rugezo ugezemwo, iguhamagara mu rugezo rw'ico yaguhamagariye.
yarabwiye Samweli ngo raba umugabo nitoranirije afise umutima nk'uwo nshaka. Na Samweli mu kuvuga ayo majambo ngira yarumiwe, kuko kari agasore k'imyaka 10 n'ingahe, ariko Imana azi kita umugabo. Reka ndakubwira ikintu kimwe, igihe Dawidi yahaguruka agaseruka mu kibazo asanze intakebwe iratevya abantu b'Imana, iriko iratuka abantu b'Imana, ivyo kuri we nivyo vyari bimuraje ishinga. Ntiyigeze ashira amaso kuba ariko baramutuka bene wabo bamusubiza inyuma, bamumanura, bamusuzugura, ariko wewe yashize amaso kuri karakengera ubwoko bw'Imana, yashize amaso kuri karatuka izina rya Jehova, yashize amaso kuri karatuka izina ry'Uwiteka. Aravuga ati iyi ntakebwa, iki nico camuraje ishinga, ico nico yiyumviriyeko, iki nico yarimbuyeko, kuko yamenye yuko ku kibuga c'urugamba, ku kibuga c'intambara ahafise uruhara nimba hari uri karatuka izina ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ariko kandi ndaje kukubwira yuko bihagaze kuri ico kintu, ndagomba kubwira ikintu mvuge ngo ingabire yawe izokugururira imiryango. Bona siwe sana. Ingabire yawe izokugurura icumba. Dawidi ntiyarazwi, Dawidi ntiyari rurangiranwa, Dawidi ntawe arazi izina ryiwe, ariko amaze kwitwa Goliyati izina ryiwe ryagiye hejuru, abagore n'abakobwa baramuririmba, mu gisagara yaramenyekanye. Icamutumye akomera akaba rurangiranwa, icatumye izina ryiwe rirushiriza kuja hejuru, nuko ingabire yiwe yashizwe mu bikorwa ikazana igitangaza, abantu bakamumenya kubw'ingabire. Ngenda kubwira ngo nta kindi kintu kizotuma abantu bamenya icurico kiretse ingabire Imana yugaraniye mu buzima bwawe. Nico gituma ugomba gukora ibishoboka byose ingabire Imana yaguhaye igakura, igakomera, ikagaburirwa, ikavomererwa, kuko muri iyo ngabire yawe nyene ndaje kubwira ikintu kimwe ngo niho hari icumba aho izina ryawe rizokumvikanira. Haleluya. Nico gituma iyo turi mu Mana, iyo turi mu gakiza, ndakeneye kumenya nikiye kintu Imana yampamagariye, niyihe ngabire iri ku buzima bwanje, kuko iyo ngabire uko ndushiriza kuyivomerera no kuyigaburira no kuyigishwamwo no kuyikuza no kuyikomeza, iyo onya izogutuma uca umutwe wa Goliyati, kandi ico gihe izina ryawe rizorushiriza kuja mu vy'Imana yaguhamagariye. Haleluya. Shagushikako muri inkuru nababwiye dusoma muri Samweli wa mbere igice ca 30. Bwana sifiwe sana. Bwira umuntu mwicarana uti Sikulagi. Si Giswahili ngo Sikukula, ni gisagara citwa Sikulagi. Mu Gifaransa citwa mu Giswahili. Mbwira umwicarana uti Sikulagi. 30 ca Samweli wa mbere igice ca 30 haravuga ngo nuko Dawidi n'ingabo ziwe bashika Isikulagi ku munsi ugira gatatu, basanga abamareki bateye igihugu c'ibumanuko n'Isikulagi, basanga Isikulagi bahanesheje, bahaturiye, banyaza abagore n'abari muri ico gisagara bose, abato n'abakuru, ntibari bagize uwo bica atari ukubajana ari nyagano bakigira. Nuko Dawidi n'abantu biwe bashitse kuri ico gisagara, niko gusanga bagituriye, kandi abagore n'abana babo b'abahungu n'abakobwa bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe baraturikisha bararira gushitsa aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bompi, Ahinowamu w'Iyezeri na Abigayeli yahora ari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi agira intuntu nyinshi, kuko abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye, bose bari na kabonge kubw'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi ariremesha yisunze Uhoraho Imana yiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndagomba kuvuga ngo Isikulagi ni gisagara umwami Yakishi w'Abafilisitiya yahaye Dawidi ngo kibe igisagara ciwe co kuruhukiramo igihe Dawidi yahunga Sauli. Kandi ico gisagara Dawidi yakimazemo umwaka umwe n'amezi 4 abaye Sikulagi ariho bamuhaye kuruhukira. Bona sifuwe sana. Ariko kandi iki gisagara Dawidi yararimo nico gisagara yarushirize kwegeranirizamo abasirikare biwe akabategura. Kandi muri ico gisagara Dawidi yahora kivamo akagana ibitero, akagenda akazana iminyagano mu byo yazanye yakuye hirya no hino, akazanira umwami Yakishi.
kandi yakisha agakunda Dawidi cyane. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi ndagomba kuvuga kino gisagara mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Sikulagi ni kibanza aho iyo ugiye gutera umwansi muri uru ruhande, uwundi mwansi aserukira inyuma. Haleluya. Isikulagi ni kibanza iyo uri kuragwana n'intambara imwe, iyindi ntambara iza iturutse mu Ndagomba kuvuga ngo utarashika Isikulagi, utarashika muri iki gisagara, ntushobora kwakira igitsibo cawe, ntushobora kwakira impera yawe, ntushobora no kwinjira mu vy'Imana gusezeraniye. Bwana asifiwe sana. Ahantu Dawidi yari ahari, Bibiri ivuga ngo Dawidi yari Isikulagi, ajana n'umwami Akishi, bagenda gutera igitero, bagenda kugwana. Ariko kandi ngo mu gihe Dawidi n'ingabo ziwe zishika 600 bari bagiye gutera igitero, bari bagiye kugwana. Igihe mu buzima bwawe uri kuragwana intambara zimwe, igihe mu buzima bwawe uri kuragwana n'ibibazo bimwe bimwe, ukabihagurukira, nico gihe umwansi rimwe na rimwe ahagurutse ibindi bibazo. Bwana asifiwe sana. Una munsi ndashaka wumve, hari abantu bariko baragwana n'intambara kanaka, ariko utaraheza kugwana nazo, ukiri kuritwararika ikibazo, ukiri kurahangana n'ikibazo kimwe, ikindi kibazo kikavuka mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko kandi aha hantu nyene Isikulagi niho hantu Imana itegurira umuntu wayo. Bwana asifiwe sana. Niho hantu Imana ikomereza umuntu wayo, niho hantu Imana ikomereza umuntu, niho hantu Imana yagurira umutima w'umuntu wayo, niho Imana yambikira umuntu wayo, niho hantu hadasanzwe, naho ariho hantu amarira menshi ari. Warubizi muntu w'Imana, Bibiri ivuga ngo Dawidi akiri karaja gutera igisagara, akijaye n'umwami, bagize ngo baragaruka, bavuye ku rugamba rw'intambara, bamaze gusubizwa inyuma. Dawidi ngo yaragarutse muri ca gisagara Isikulagi. Haleluya. Akigarutsemo aza arushe cyane, akigarutsemo abasirikare bamwe baza bacumbagira, akigarutsemo abasirikare bamwe baza atani inkomezi bagifise. Murabona abantu bavuye ku rugamba, kandi ngomba kukwibutsa ngo aha hantu muri iki gisagara niho imiryango yabo yari iri, niho abagore babo bari bari, niho abana babo bari bari, niho abantu babo bose bari bari, niho hantu baruhukira. Igihe bari ko barataha, igihe cyose bava ku rugamba bavuye kunesha, bahora bahasanga urwamo rw'abagore n'abana, babasanganira, babakira, babaha akaruhuko. Ariko kandi raba ubu unya bariko baragaruka. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Isikulagi hari umwansi tuhasanga. Abisirayeli bamwe bafise ikibazo c'umwansi yitwa Amaleki. Amaleki n'ubwoko bubi Imana igihe cyose yategeka Abisirayeli, igihe baja kubugwanya baraburandura. Igihe Yosuwa yinjira Yeriko, Imana aramubwiye ngo Yeriko uyiturire yose ntihagire n'igisigare kintu na kimwe, kuko Yeriko wari umuji cari gisagara c'Abamaleki. Amaleki ryari ihanga ryonone ryagiriye n'Abisirayeli. Kandi iyo mvuze ngo Amaleki, ni za ngorane ziza mu buzima bwawe zigakora ahantu hawe h'intege nke. Igihe aba bagabo bagiye kugwana, Amaleki yarashitse, hakuja kugwana n'abahizi mu ntambara, ahitana abagore n'abana. Murashobora kumva ikintu kije gakora ku bagore n'abana, murashobora kumva ko ari ikintu caje gufata uruhande canke igisata c'intege nke z'ubuzima bwa Dawidi. Vyari bigoye, Dawidi yari umugwanyi, none Dawidi yari gufata akaja gutera Amaleki, agaturira ibisagara vyiwe, kandi yafashe mbiri umuryango wiwe, yafashe anotage abana n'abagore. Ntibyari gushoboka. Ni kuvuga ngo ni umwansi aza akagufatira ahantu bikunanira ingene umwivuna. Ni ikintu kiza kigakora ahantu mu buzima bwawe, aho naho uri umunyenkomezi, uba uri inkomezi zo kugira icyo ukoze, kuko ico kintu cafasha ahantu hawe hagoye. Sinzi intambara wowe uri kuracamo, sinzi intambara uri kuragwana, ariko kandi hari igihe wari kurahangana n'ikibazo, ariko ukumva umwansi akoze ku kintu c'inkoramutima ku buzima bwawe, ku kintu gikora ku bigumbagumba vyawe, ku kintu gikora ku magara y'umwana wawe, ku kintu gikora ku nzara y'umuryango wawe. Ukabona ikintu aje gukorera, ukavuga ati naragwanye n'abadayimoni, ariko iki gitero coco kizananye ahantu hagoye cyane, kuko ubwanje magariwe kugwana navunitse mu mutima. Haleluya. Haleluya. Ariko kandi aje kubwira ikintu kimwe ngo nimba utarashika Isikulagi, sivyo, nturashika mu kibanza cyo kwambikwamo caho. Reka ndababwire abantu b'Imana, hari ibintu uri kuracamwo,
hari ibintu uhura navyo mu buzima umwansi akakwereka ko birangiye, ariko uno munsi mpagaze kuri iyi nkuru ndaje kukuremesha ndakubwira ngo ibyawe ntibirangiye mu izina rya Yesu Kristo. Mbwira umuntu mwicaye uti iki ni igihe gusa uriko urarengana, ariko kandi Uwiteka yitegure kukugirira neza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Batashe biteza akaruhuko, ariko nta karuhuko bahasanze. Batashe biteze kugubwa neza, ahubwo bahasanga ibara, bahasanga agahinda. Umwotsi niwe wabakiriye, imiryango yabo yahiye, amazu yabo yaturiwe, ivyabo byose vyanyazwe, ibintu byose byahindutse. Sinzi ingene bimeze, ariko kandi nuraba aba bantu baratashe, aba bantu baragarutse, aba bantu hari ikintu biteze, ariko ivyo bahasanze biratandukanye. Wari bwashike mu gihe aho usubira inyuma witeze kuruhugwa, ugasanga noneho ivyo hasanze biruta ivyo uvuyemo. Haleluya. Haleluya. Shengero ry'Imana ndaje kwabwa ngo Ziglag harabaho mu buzima bwacu. Sinzi yuko ndiko ndakubwira ico kintu kizi cyangwa gitahura, ariko kandi Ziglag harabaho ku bantu benshi. Bona sifuwe sa. Haleluya. Ariko uyu munsi nakuzaniye ijambo ry'Imana. Haleluya. Baratashe, nta muntu ahari, haragahinda, harama na gacerere, havuga inyoni canke havuga imbwa. Uravyumva? Imbwa z'imisega nizo zitembera. Ntiziba hatagira n'abantu, nizo ziyerera zonyene, nizo zibakiriye. Ndaje kubwira ngo Amaleki yagufatiye mu hantu y'intege nke, yagufatiye ku rugo rwawe, yagufatiye ku bana bawe, yagufatiye ku mugabo wawe, yagufatiye ku mugore wawe. Hari igitero kigufatiye ahantu h'inkora mutima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko kandi hari ikintu gitangaje muri iyo nkuru. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Haleluya. Ngo bakiraho abasirikare bose bashitse bagasanga inzu zabo zahiye, abagore n'abakobwa n'abahungu babo batwawe, n'inka zabo zatwawe. Bibiliya ivuga ngo abasirikare bose ba Dawidi uko ari 600 ngo bose bashaka gufata amabuye ngo bamutere bamwice. Yesu ashimwe cyane. Warubizi nta kintu kibi ku muntu w'umurongozi nk'iyo aburongoye bagutakaje kw'icizere. Nta kintu kibi ku muntu w'umurongozi iyo abantu batakikwizera kandi ari wo bahagaze imbere uri kurabarongora. Nta kintu gica intege nk'ico. Ndagomba kuvuga ngo iyo icizere kivuye mu bantu kironona. Ngenda kubwira ngo niyo umwana umureze ukamwizera ukamwereka ko abishobora. Hari n'abantu bibaza yuko mu kurera umwana umwereka ko ari gipfa ari kigaba atacazovamo, ariko kumushira kuri pression akagira icavamo. Ariko ngenda kubwira ngo hindura strategy, ni wige kumwizera no kumwereka kumwemera no kumuha agaciro, uzobana n'ivyahora bimunanira bishobora. Icizere n'inkomezi zidasanzwe. Icizere abantu bagufise ko n'ikintu kigutuma uhagarara. Iyo uhagaze iminyampi igutera, ariko kandi wumva ushigikiwe, wumva hari abantu bakwizigiye, wumva hari abantu bagushigikiye. Iyo ushigikiwe urahagarara, kandi ukumva yuko ataburenganzira ufise bwo kunanirwa, kuko urumva yuko ivyizigiro vya benshi biri kuri wewe. Haleluya. Dawidi abantu bamukura kw'icizere baramuhindukirira, bashaka kumwica, bashaka kumutera amabuye. Reka ndakubwira ngo hari igihe mu buzima bwawe waciyemo canke uri kuracamo canke uzocamwo, aho wumva umenga nta muntu numwe agushigikiye, aho wumva umenga abantu ntibagutahura, aho wumva umenga abantu bagutaye ko amakosa atari wewe, aho wumva abantu bakubabaye, abo abantu baguhindukiriye. Bibiliya ivuga ngo aba basirikare bararize, sinzi ko murarira mwebwe. Ngo bararize bararira, ibyo mu mazuru birasohoka, ibyo mu maso birasohoka, ngo haranagerage n'igihe byose birakama. Nicagere rero umuntu ariraga imuhemu nta yumye, nta kigisohoka. Ngo bahejeje kwihanagura batangura kubazanya ngo amabuye ari hafi ari hehe. Haleluya. Ikintu nkundira Dawidi kandi nkakundira umutima wiwe nuko atahantu na hamwe mbona Dawidi afise inyifato yo kwidoga.
reka nababwire abantu b'Imana, umutima wo kwidoga ntuhindura ku kibazo, nta na kimwe uhindura kuri situation yiwawe. Ariko igihe cyose mu buzima bwawe bwo kwidoga no kurondera buta kw'amakosa, vyama bisubira kukwibiza mu ruzi. Hari abantu kubwo kwidoga no kwitwararika no kurira cyane batasohotse mu bibazo vyabo, ahubwo ingorane zarushije kuba ingorane kurusha uko byari bimeze ubwa mbere. Ntaco wahinduye. Ariko reka nagutumira uno munsi guhindura strategy. Bwana sifiwe sana. Hindura ingene wahora ubikora. Bwana sifiwe sana. Ivyabaye mbwira mu cyane ivyabaye. Haleluya. Ivyabaye. Ivyakoretse vyakoretse. Amazi ari karakumotsi. Abagore bagiye. Abana batwawe. Abantu bose bakuvuyeko. Abantu bose ntibagutahura. Reka ndakubwire abantu b'Imana. Reka ndakubwire inkuru nziza canke inkuru mbi. Abantu bose ntibazokwama bagutahura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko hari umurongo tusomye ngaha anya, uravyumva Dawidi ukuntu yavyifashe ngo maze Dawidi agira intuntu nyinshi kuko abantu bavuga, uravyumva, nk'abagomba kumutera amabuye. Bose bari nakabonge kubw'abana babo b'abahungu n'abakobwa, ariko Dawidi ariremesha. Bwana sifesa. Haleluya. Ariko Dawidi agira gute? Sivyo, ariko Dawidi agira gute? Mu yandi majambo ariyubaka, vuga uti kwiyubaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe tuba turi mu bihe bigoye, hari igihe tutaba dufise ico twovuga, hari igihe n'ivyo twara twiyumvira atani ivyo tuba tugishobora kwiyumvira, hari igihe mu buzima bwawe kimeze nk'igihe c'agacerere. Ariko kandi hariho igihe mu gihe umeze gutyo onya uzugahura n'ijambo ry'Imana, uzugahura n'ico Imana iriko iravuga, ico Imana ivuze kigasubira kikakubaka. Ariko ndashimira Imana ku bwa Dawidi kuko mu gacerere k'Izigrage, haleluya, yagize gute ngo yaraje arapfukamaza imbere y'Imana atangura kwiyubaka. Oh haleluya. Atangura kwiyubaka. Abantu b'Imana ngenda babwire ngo nutiyubaka nta muntu azokubaka. Igihe kirageze shengero ry'Imana, mu miriro myinshi uri kuracishwamwo, mu ntambara zitandukanye uri kurahura nazo, ngenda nakubwira ngo umuntu w'Imana agomba kuba umuntu azi kwiyubaka. Ngenda nakubwira ngo nta kintu na kimwe ngaha hanze kiguhumuriza, nta kintu na kimwe. Yavuze ngo Satani n'umwami w'isi, ibiri mu isi byose bigwanya ukwizera kwawe, ibiri mu isi byose bikugwanya kugira ngo ntushike kuca Imana yaguhamagariye. Hari ingazi Imana yateguye ku buzima bwawe buzoshikako, ariko urugezo rwose ugenda urarengana rufise imiyaga yago. Yesu ashimwe cyane. Hari imiyaga ya mbere wanesheje, ariko kandi kuri urugezo hari yindi. Mu buzima bwacu hazokwama hari imiyaga. Ariko naje kubwira ikintu kimwe. Petero yaravuze neza ngo asangwa hari ibintu biriko biragushika ko bibi, uravyumva, nimba uri kurahamwa, nimba uri kurababazwa, ariko kandi bikaba biriko birashika bitavuye ku makosa wishizemo wewe, urahiriwe kuko ku mibabaro ya Kristo uriko urasoza, uriko wifatanya nawe mu mibabaro. Bwana sifiwe sana. Ariko asangwa hari ukora hamwa kubw'amafuti yiwe, uwo ntiyiremeshe, uwagomba kwihana. Bwana sifiwe sana. Ariko ndiko ndavugira abantu bari Zigrage atari uko bahishize, ariko kubera umwansi ariko arabona yuko hari igitsibo kiko kiraza ku mutwe wawe, ariko arakoresha imipfunda n'imiyaga ngo akubuze gushika. Ndaje kukuremesha ndakubwira ngo ico ni gihe cyo kwiyubaka. Iki ni gihe za Bwana sifiwe. Iki ni gihe y'amajambo y'abakizwa atahakora, kuko ukeneye rema, ukeneye ijambo authentique, ukeneye ikintu kivuye mu kanwa kw'Imana, uvuye ku ijambo rihishuriwe, ukeneye ico Imana ikubwira, ukeneye inkuru za Abrahamu, ukeneye izindi. Hariho umuzingo. Dawidi ntiyafashe umuzingo ngo atore inyishu, yavuze ngo nimuzanire efode, nimuzanire na tumimo, kuko byari ibintu bakoresha kugira ngo basiguze Imana. Ngo hama Dawidi ariyubaka. Haleluya. Shengero ry'Imana ndaje kubwira ikintu kimwe ngo nta bundi buryo na bumwe gukunesha umwansi Zigrage atari ukumenya kwiyubaka. Abantu benshi bako baracishwa mu muriro, ariko abantu benshi ntibazi ikibanza cabo cyo kwiyubakiramwo. Abantu benshi bako baracishwa mu muriro, ariko bariko bararondera ukuntu bivana mu muriro mu bwenge bwabo, bariko bararondera abantu, bariko baratakaza umwanya barondera gushigikirwa. Ariko hari igihe n'abagushigikira bashobora gucereza, hari n'igihe Imana ibikora bakamera nk'abahindutse, nk'abakuvuyeko, ariko atakindi kintu na kimwe Imana igushakira atari uko ushika ahantu ukamenya yuko uwambwiye ko azongira umwami, aho ngeze niwe nkwiye kwitumbera. Haleluya. Hari igihe atari cyo kurondera bene data, hari igihe cyo kurondera wo guhamagara.
kuko niwe afise icyo avuga kuri iyo situation urimo. Kwiyubaka, reka nakubwire, iri jambo rirakomeye. Bibiri ivuga ngo iyo tuvuga mu ndimi zitamenyekana tuba turiko turiyubaka, tuba turiko tuvuga amajambo atamenywa mu buryo bw'ubwenge ariko asobanukirwa mu buryo bw'impwemu, kandi impwemu wacu abavugana na mpwemu w'Imana, ivy'ubwenge budashobora kumenya, ivyo bikatwubaka. Igihe tuza mu majambo y'Imana turondera direction y'Imana, ivyo biratwubaka. Dawidi yageze ahantu yumva yuko akeneye kumenya ico Imana ivuga. Dawidi arabaza Imana ati, Mana, nje kurondera abana banje n'abagore banje canke nsigare? Imana iramubwira ngo genda barondere, kandi mu byo bagutwaye byose urabigarukana, nta na kimwe uza gusanga cabuzemo. Hari abantu bari aho hantu, hari abantu bari mu gutabwa, hari abantu bagize gute. Dawidi arahagurutsa abasirikare ati nimuze tugende. Bwana sifiwe sa. Ati nimuze tugende, Imana iranyemereye ko itugarukanira ibyacu byose. Ngo bamaze kugenda bageze ku mugezi wa Besore bagira bajabuke, ikintu cabaye niki, abasirikare bamwe mu bari bagiye gutera ngo bararuha. Dawidi ahindukiye asanga mu bagiye gutera nta morale bafise. Reka nakubwire, ntuzojana na bose. Bwana sifiwe sa. Hari abakizwa bafise ikibazo, watanguranye umugambi wo kuja mu bitaro na bene data, watanguranye umugambi wo gusengera igihugu na bene data, mwatanguye muri 5, 2 bariko barabivamwo, 3 bariko barabivamwo. Nawe twakubaza ngo kuko utagikora vya bindi, ngo abo twatanguranye barahevye, ngo nane oya, reka nakubwira ikintu kimwe. Mu vy'Imana iriko iraguhamagarira, aho Imana iriko iragutwara, ikibanza Imana igiye kukwambikiramwo, ntiyavuze ko izobambikiramo mwese. Bona sifuwe sa. Barashobora kuba barakoranye nawe igihe kanaka, 600 barateye ibisagara igihe kanaka, ariko nabigihe ubwabo bagiye gutabara abagore babo n'abana. Sinzi ko basigaye barabaseribateri. Ariko iconzi Dawidi yaravuze ngo tuje kugarukana abacu. Nimba abandi bavuze ngo aho twarasiwe, aho twavunikiye ku rugamba, ubu tukeneye kuruhuka, nimutugore, nimugende muradusanga ngaha. Sivyo? Erega hari igihe abantu babivamo shengero. Muntu w'Imana, hari igihe abantu bahagarara. Hari igihe abantu barambirwa n'urugendo. Bwana sifiwe sa. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo uravyumva, heri mwisho kuriko ingene duheza biri important. Hari igihe abantu babivamo kubw'impamvu kanaka. Rero Dawidi ntiyaciye atangura ngo nimuze. Oya. Dawidi yavuze ngo nimubareke. Haleluya. Kuko yari yaratahuye yuko inesha atari gitigiri, yari yaratahuye yuko unesha ari wa wundi yavugira mu mwanya wo kwiyubaka. Bwana sifuwe sa. Yesu ashimwe cyane. Yesu yakoresheje udufi dukeya aragaburira abantu. Yesu yakoresheje mikate mike agaburira abantu. Wa mupfakazi yarasigaranye agafu gakeya araroranirwa. Wa wundi yarafise utuvuta dukeya twacitse ingunguru nyinshi. Imana nikoresha ibiharuro nk'ivyacu, ariko Imana ifise igiharuro cayo, kandi cayo kirakwiye, kandi cayo kiratunganye. Ariko Dawidi yari yubatswe bikwiye ku buryo atakintu na kimwe cashobora kumuca intege. Igihe yari Ziguragi, Imana aramubwiye ngo vyose biragaruka, kandi Dawidi amenya ati Imana yamenye ko bigaruka. Yarizi yuko hari n'abagarukira mu nzira. Kubw'ivyo ndashishikaye, atwara abantu 400, akubita abamareke, abica bose ngo hacika 300 gusa. Agarukana abagore, agarukana abana, agarukana ibintu vyose, agarukana inka, azana n'ibindi yiyongereye. Dawidi amaze gushika asanga na babandi babivuyemo, abango nabone mu basororeye. Abasirikare bagiye kugwana baragumuka bati no, aba bantu tugira turonke ibyingana kandi batagwanye. Dawidi aravuga ati yego, naho batagwanye bagacunga imizigo, nabone ni mubaheko. Bwana sifiwe sa. Ndakunda umutima w'uyu mugabo uragutse cyane. Amaze gushika Ziguragi atangura kurungikira Yuda, arungikira ibisagara vya Benjamin, arungikira abantu bose, arungika amashikanwa. Israeli mwibuke ko yari mwirukanye, ariko atangwe kurungika amashikanwa yivuye hehe kwa Amaleki, kugira ngo Israeli nayo imenye yuko umuhungu wayo ari mu ruhungiro. Nawe ne yarungitse ishikano, kandi yanesheje wa mwansa akomeye. Bwana sifiwe sa. Ngo guhera ico gihe gushika nubu muri Israeli abagiye ku rugamba n'abasigaye baracatwara iminyago ingana, kuko Dawidi yabigize nk'itegeko mu Ziguragi. Agarukana abagore, agarukana abana, indirimbo ziraba, barafungura, barateka, umunsi mukuru uraba, Imana imugarukanye intsinzi. Usomye mu gice ca mbere ca Samuel wa 2, ngo haheze imisi Dawidi ari Ziguragi. Haleluya. Ngo abona umuhungu aje yirukanka acitse ku icumu, amushika imbere.
dawidi aramubaza ati wowe urinde? Ati jewe ndagahungu k'akamareke. Ngo Sawuli ahejeje gupfa na Yonatani arapfuye. Usomye mu ngoma bakubwira ngo Dawidi na Yonatani barapfuye n'abahungu biwe batatu ba Sawuli. Murazi ko Yesu ku musaraba bamwambitse igitsibo. Kiya n'igitsibo cyo kwa Dawidi, bona sifesa. Hari igitsibo kizanana mu mibabaro yawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dawidi ngo bamuzanira ngo bata igitsibo, bata n'impuzu za Sawuli, bamuterera imbere igitsibo. Nibyo Sawuli yari yambaye babimushira imbere. Yesu ashimwe cyane. Imana yafatiye Dawidi Ziklag. Uyu mwaka ume gushika umwaka ume n'amezi 4 byabaye nk'igihe kidahera. Bona sifesa. Iki gihe Dawidi yakomeretse, iki gihe Dawidi yatawe, iki gihe Dawidi yaciye muri ibi bintu byose, iki gihe Dawidi yabuza abiwe, iki gihe Dawidi yabagarukanye. Muri ico gihe kugira ngo birangire azabonye cagitse Imana amubwira ngo uzoba umwami w'Abisirayeli, kimusanze Ziklag. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire muntu w'Imana, nimba mu gihe gitoya mu buzima bwawe umaze guca mu bibazo byinshi, hari igihe ugira ingorane ku ngorane, mu gihe gito hari abantu bamaze guca mu ngorane nyinshi mu mwanya muto kurusha uko bigeze kubibona. Ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo ivyo bibazo biza mu mwanya muto bikaza ari byinshi, ni kimenyetso yuko Imana igiye kukwambika. Bwana sibesa. Ni kimenyetso yuko umwansi ariko arakoresha ingoma ziwe za nyuma, kuko arabona yuko rindi rimwe gusa hasigaye gatoya ukambika igitsibo cawe. Nico ntiyasamajwe n'abagira bamutera amabuye, ntiyasamajwe n'ikintu kimwe, yagumye atumbereye uhoraho kugira ngo amubwire ingene avyifatamo. Reka ndakubwire, umukenyezi yibungenze, nimugende mubaze abamama, nimba utari umumama ukaba uri umupapa ariko benshi ivyo murabizi, uko umwanya wo kuvyara wegereza niko uburibwe bwiwe buba bwinshi mu mwanya muto. Igise kuri chaque 5 secondes canke 10 secondes kikamufata kikamurekura. Iyo abantu bamaze kubona igise c'umugore kiguma kirekura, bamwegereza hafi ya sare yo kuvyara, kuko ubwo buribwe n'ikimenyetso ko hari ikintu kigira kivuke. Ndavuze ngo asanga uri kuraca mu bihe by'imibabaro mu mwanya mugufi ya mutoya, witege yuko Ziklag hawe ugiye kubona igisibo cawe. Bwana sifesa. Ntitugendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa n'ivyo twizera. Hari ico wizeye shengero ry'Imana n'umuhamagaro w'Imana n'ivyo yagusezeraniye. Hari ivyo uri kurabona n'imipfunda n'imiyaga iriko iratera ubuzima bwawe. Kura amaso kuvyo uri kurabona, ushira amaso ku c'Imana yavuze. Haleluya. Ntakekeranya igitsibo cawe kigiye kuza. Sawuli yapfuye, Yonatani yapfuye, abahungu ba Sawuli bapfuye, kakamareki kapfuye, hasigaye imbere ya Dawidi igitsibo. Haleluya. Haleluya. Hari igihe byose bicereza. Bona sifesa. Hari igihe byose bihava hagasigara cagitsibo. Haleluya. Dawidi afata cagitsibo, kandi guhera umunsi yafashe cagitsibo ameza kurikira gatoya yabaye umwami wa Hebroni, yambaye cagitsibo nyene. Imyaka 7 n'inusu iheze acika umwami wa Isirayeli yambaye cagitsibo, ariko cagitsibo camusanze Ziklag. Ndarangije ndakubwira ngo ahabaye ikibanza c'umubabaro wawe niho uzokwambikira igitsibo cawe.